quiero enviarles este Nashaka saludo, todos los kurungikiza hermanos intasho ku bavukanye reunidos bose bakoraniye allí en hariya Medellín, como el muri hermano Medellin hamwe Jesús n'umuvukanyi Castañeda, Jesus el hermano John Castañeda, Freddy, umuvukanyi John y me Freddy, supongo todos los demás pastores que estarán hamwe allí, n'abapasiteri seguramente con bose nuestra bazoba bari familia hariya nka Santa Maria, umuvukanyi este, Camilo de Camilo Segovia de Segovia, y posiblemente muchos pastores más que abapasiteri benshi bandi estarán reunidos allí bazoba bakoraniye para hariya estudiar el mensaje de kugira la ngo venida del bige Señor, ubutumwa bwa lo marayika cual es w'umwami muy ari importante bwo que ari ingirakamaro cyane rwose tomemos tiempo para ko eso twese dufata akanya ko kubwigako y sepamos que Dios kandi tiene un programa tumenye yuko imana ifise y en el programa de umugambi hoy kandi ko mu tiene mugambi w'uyu munsi ifise instrumento el igikoresho cual Dios cayo está usando para arico imana iriko traernos el irakoresha mensaje kugira ngo de ituzanire paso, buno este butumwa mensaje bwo de gusubiramwo llamamiento, ubutumwa este bw'umuhamagaro mensaje de buno preparación butumwa bwo kwitegura que Dios ha puesto en el ubwo corazón de imana nuestro yashize mu hermano mutima Sebastián umuvukanyi Pérez wacu para Hosebe llevarlo Nkamini Perez a kugira todos ngo nosotros. adufashe twebwe twese Quiero nashaka enviarles un saludo kurungika intasho con estas palabras de nuestro hermano nkoresheje William rino jambo rya William en este mensaje que estoy leyendo ahorita, muri ubu butumwa ndiko ndasoma ubu el mensaje ni ubutumwa que estoy ahorita estudiando, que ubu nyene ndiko ndiga el último mensaje, así se ubutumwa llama, bwa el nyuma último niko mensaje, bwitwa ubutumwa bwa predicado nyuma por William Soto bwavuzwe na Santiago el William So 22 de Santiago abril tariki 22 del z'ukwa kane 77 mu en 77 Cayenne, Puerto Rico. Cayenne Puerto Rico La página urupapuro 20, rwa 20 cuando él está citando allí igihe yariko en las arasoma alas de una blanca umurongo wo mu paloma, butumwa página bwitwa ngo 27, ku mababa y'inuma él yera está urupapuro diciendo rwa allí, 27 ahí aho yariko encontramos aravuga ngo aho turabona aho yariko aravuga página ngo aho turabona 27 de este ku rupapuro rwa mensaje, 27 muri ubu butumwa las alas de una blanca paloma, amababa y'inuma yera ahí encontramos algo aho también turahabona que ikintu entender, dutegerezwa debemos gutahura ver. dutegerezwa Ustedes tienen que kubona entender que mwebwe cuando mutegerezwa los gutahura profetas de Dios yuko hablan, iyo abavugishwa n'Imana algunas bavuze veces pueden estar rimwe na hablando rimwe cosas que barashobora usted kuba bariko baravuga ibintu puede pensar que están hablando de ushobora ellos mismos. kwiyumvira yuko ari bo nyene bariko Sin embargo, barivuga usted tiene ariko que yamara entender que utegerezwa está gutahura hablando yuko a través uwuriko de ellos aravuga del biciye muri Espíritu de bo Dios. biciye muri bo ari Y mpwemu el w'Imana Espíritu de Dios kandi puede mpwemu estar w'Imana hablando arashobora kuba y ariko decir que va a aravuga hacer tal y akavuga tal yuko cosa, azokora iki na que kiriya va a venir y yuko hacer tal y tal azoza cosa. Y agakora iki después na usted kiriya ve hanyuma we esa ukabona persona, ese velo de yuko carne, uwo del muntu cual fue uwo mubiri dicho, w'inyama uwo eso se muere yavugiyemwo ivyo uwo y mubiri no fue ugapfa hecho hanyuma tal cosa a través de ese ntihakogwe velo de vya carne. bintu biciye muri uwo Y mubiri después w'inyama usted dice, hanyuma ugaheza pero él ukavuga dijo ariko que iba a yavuze hacer tal cosa yuko azokora ibi na y biriya no la llegó a hacer. ariko ntiyashoboye Pero kubikora usted tiene que ariko wewe entender que la utegerezwa Biblia gutahura dice que los yuko hombres de Dios, Bibiliya ivuga yuko abantu los b'Imana profetas de Dios, abavugishwa n'Imana hablaron siendo inspirados por bavuga el Espíritu de Dios. bahumekewe na mpwemu wa Kristo Por lo tanto, el que kubw'ivyo dijo que rero iba a hacer, uwavuze yuko él hace lo que azokora dijo. Por lo arakora tanto, ivyo no es yavuze el hombre nuko rero si el umuntu que dice que va a hacer tal y tal uwavuze ko cosa, es azokora ibi na Dios biriya n'Imana a través de carne biciye humana. mu mubiri Cuando w'umuntu se llega el tiempo de iyo él hageze igihe cumplir co eso, gushitsa ivyo de él hacer eso co gukora ivyo que él dijo, ivyo yavuze él lo hace, arabikora aunque no tenga ese velo de nubwo carne a ataba través del afise cual wa mubiri él lo w'inyama habló. wa wundi yabivugiramwo Él entonces tendrá we otro rero velo de azogira carne uwundi mubiri a w'inyama través del cual hacerlo. ubwo Todo azobikoreramwo depende de lo que él byose haya bivana predestinado n'ivyo azoba que va a yarategekanije hacer yarateguye con ko ese velo de carne azokoresha y uwo lo que mubiri haya w'inyama predestinado ndetse que n'ivyo va a azoba hacer con yarategekanije ese yarateguye otro yuko velo de azokoresha carne. uwo wundi mubiri w'inyama Pero que lo va a hablar a ariko través ko de ese velo de azobivuga carne biciye que muri uwo tiene en el mubiri w'inyama presente.
para afise hacerlo muri a kubu través de muri ico gihe otro velo kugira de ngo carne abikore biciye que mu va a wundi mubiri tener w'inyama más adelante. azogira imbere Ven ustedes gato. que esto es Muravyumva ko una iri aclaración muy importante que nos ibi ni hace aquí ibintu el bikomeye hermano cane William William ngaha ariko arabitubwira en mu este buryo mensaje. bufoboye Sigue neza allí muri ubu butumwa. mostrando Ngaha abandanya lo que yerekana pasó con David ivyabaye cuando kuri decía Dawidi horadaron mis igihe manos, yavuga ngo horadaron batubaguye mis pies, amaboko cortaron yanje, todos mis batubaguye huesos, ibirenge vyanje, nshobora guharura amagufa yanje repartieron yose. entre sí mis vestidos, Ati sobre mi ropa echaron bapfindiye suerte, impuzu y que no zanje. ocurrió nunca en la Yaravuze vida ngo de David ntivyigeze rey, bishikirizwa mu buzima bwa pero Dawidi, estaba ariko profetizando, yariko aravugishwa como dice allí el hermano William, nk'uko un poquito William más yavuze adelante, hariya que imbere esos gato profetas yuko abavugishwa profetizaron bavugishwa no de ellos, sino de las cosas atari que vyabo, habrían de ahubwo acontecer ibintu vyategerezwa al Mesías más kuzoba kuri adelante, Mesiya imbere gato. y las glorias que habrían de Kan- venir kandi después de esos sufrimientos. bavugishwa n'ubwiza buzoza hanyuma Ustedes y'iyo mibabaro. recuerdan aquellas Mwe palabras muribuka que dijo ya el majambo etíope, wa recuerdan ustedes munyetiyopiya, cuando mwe él le murabibona preguntó a igihe Felipe, yabaza que iba Filipo leyendo el libro de Isaías yariko aragenda también, asoma igitabo ca capítulo Yesaya mu gice 53, ca 53, y él dice hanyuma que Felipe le preguntó, Filipo ¿tú aramubaza entiendes lo ati que mbega lees? uratahura ivyo usoma? Era un hombre que iba caminando Yari umuntu yariko aragenda por el desierto y aja el mu Espíritu de bugaragwa, Dios llevó a nkemu Felipe allí w'Imana al ajana desierto Filipo ngaho mu donde bugaragwa, ese hombre iba. Y él aho le uwo dijo, ¿y muntu cómo yariko puedo araca. entender si no hay quien me Aramubwira ati explique? mbega nobitahura gute atawe Entonces él le binsobanuriye? preguntó, Hanyuma yo quiero saber aramubaza de ati quién está nshaka hablando el kumenya profeta, uyu si muntu está hablando de muvugishwa sí yariko mismo aravuga ngaha namba yariko arivuga o we si nyene está hablando ubwiwe de otro que canke había yariko de avuga ku venir. wundi Desde yari allí kuzoza. comenzó Felipe a Aho Filipo niho mostrarle yaciye ahera rero kumwereka lo que estaba diciendo el ivyo profeta con la escritura umuvugishwa que él iba yariko leyendo. aravuga muri ico canditswe yariko arasoma. Murabona, Le dijo, no, está aramubwira hablando del atoya Mesías. yariko avuga Él kuri llevará Mesiya, nuestros pecados, él llevará ubuzokwishirako nuestras ivyaha enfermedades. vyacu akishirako indwara Y esa obra zacu. tan grande que Kandi ico gikorwa gikomeye iba a cane ser, Yesu que Kristo fue yari hecha, gukora arico pues ya cakozwe. él le pudo mostrar que Nuko eso ya rero era aho un yarashoboye hecho, que kumwereka eso había yuko ico ari igikorwa acontecido, cari carabaye, pero que había sido ariko ko profetizado cari unos caravugishijwe 710 años mu antes de myaka venir Cristo. amajana indwi na Porque cumi el imbere profeta lo yuko está Kristo dando a aza, entender como kuko que es umuvugishwa un hecho. Él yariko cargó, Dios aramutahuza cargó yuko en ari él ikintu nuestros pecados. cakozwe. Imana Él yishizeko llevó ivyaha nuestras vyacu, enfermedades. yishize Está ku como indwara un zose. hecho Ni porque ukuvuga el ngo ni nk'igikorwa profeta está cakozwe kuko viendo umuvugishwa lo que está yariko aconteciendo arabona ivyariko biraba en la obra que mu Cristo gikorwa está Kristo realizando en la cruz yari del gukorera ku Calvario. musaba Él Kaluvariyo, fue por nuestras yacumitiwe rebeliones, molido por ivyacu nuestros bicumuro, pecados. El yajanjaguriwe castigo de nuestra ivyacu paz fue bigabitanyo, sobre él, igihano y por sus kituronkesha llagas amahoro somos cabaye nosotros kuri we, curados. kandi imishishago yiwe Aunque niyo eso estaba idukiza. por delante Nubwo ivyo vyari kuzoba unos hanyuma 710 años inyuma y'imyaka amajana indwi na cumi después del profeta Isaías, nyuma y'umuvugishwa sin Yesaya, embargo, fíjense ariko que yamara el profeta lo da murabona como yuko un hecho umuvugishwa porque yariko él lo avyerekana está nk'ibintu viendo. vyabaye kuko we yariko arabibona. Y así hizo la profecía, Uko rero puede niko Dios buvugishwa hablar por un bumeze. profeta Imana una irashobora cosa kuvugira mu muvugishwa akavuga y él, ibintu. el etíope creía que estaba hablando Uyo el profeta del munyetiyopiya mismo. No, yizera ngo hablando umuvugishwa de we otra yariko persona arivuga, que viene ariko después oya de él. yariko avuga uwundi muvugishwa azoza Y hanyuma es lo que yiwe. nos dice el hermano Nivyo William rero allí tubwirwa en na esa William porción que ngaha les muri acabo uno de leer, murongo mpejije que kubasomera, viene Dios por un profeta ko y Imana dice que iza va a biciye mu hacer tal muvugishwa cosa y ikavuga yuko parece que fuera izokora el iki mismo n'iki, profeta porque ukamengo ni wa muvugishwa nyene kubera ko. entonces nosotros si dice después se muere el profeta y uno dice bueno, Hanyuma no aravuga ati cumplió uwo eso, muvugishwa tiene arapfa que ntiyashitse resucitar ivyo, para atategerezwa cumplirlo. kuzuka kugira ngo No abishitse, es así. ariko si uko bimeze. Él lo cumple en otro Imana carne. ibishikiriza Y mu así es wundi el programa mubiri, como Dios lo kandi está uko niko desarrollando biri mu en mugambi mu este nteguro día que Imana iba iriko estamos irakora, viviendo. uko niko biri no mu Que nteguro Dios Imana iriko bendiga a irakora mis muri iki gihe amados ca nyuma. hermanos.
imana ibahezegere bavukanye bakundwa, ndabakeje kubwo gufata kano kanya kugira ngo mwige buno butumwa bwa Revera Hosebe Nkamini Perez, kuko mwabona butumwa harimwo umuco ukomeye cyane, harimwo no guhishurirwa ukomeye cyane, kandi harimwo n'umugisha ukomeye cyane kuri abo bose bashobora kubona iby'Imana iriko iravuga ngaho. Imana iguhezagire Nino, Imana igukoreshe cyane aho ukoraniye hamwe n'umupasiteri Mariano Mutiere, kandi icifuzo canje nuko imigisha y'umwami yoba kuri umwe wese muri mwebwe, umwe wese muri mwebwe ashobore kugenda arakura umunsi ku wundi muri buno butumwa bwiza cyane Imana iriko iratuzanira biciye mu gikoresho Imana yari yarabikiye iki gihe turiko turabamwo. Ndi ngaha muri kano kanya niga ubutumwa narungikiwe n'umuvukanyi Karlo Bijega, ubutumwa bwa nyuma bwavuze tariki 22 z'ukwa kane mu 77 muri Cayeye, Puerto Rico. Aha ndiko ndabona ibintu byinshi by'ingirakamaro cyane mu butumwa hamwe n'ijambo ry'umuvugishwa. Ndabarongekiye izi ntasho abavukanyi bose bakoraniye hamwe n'umuvukanyi Nino hamwe n'umuvukanyi Mariano, ndetse n'abapasiteri bose bashoboye gushika muri ico gikorane. Ku rupapuro rw'icenda muri ubu butumwa haravuga ngo, nuko rero kugira ngo azane yerekane buno butumwa bw'ubuntu, Imana yatoranije intumwa ndwi mu bihe by'ishengero, kandi hamwe n'intumwa ndwi yaranatoranije abandi baminisitiri, abandi bakozi b'Imana, abandi bavuga butumwa bari kuba bari ku ruhande rw'izo ntumwa ndwi. Muri buri gihe nyihanganira, muri buri gihe buri ntumwa yagize abantu, abakozi b'Imana bari bari ku ruhande rwiwe, ku ruhande rw'intumwa, bari bashikamye bagororokeye ubutumwa, hamwe n'umuhamagaro umwe wese yahamagarishije umwe wese muri izo ntumwa. Bobo baraje baratahura integuro Imana yari yifitiye abo bantu, bari bunze ubumwe bafatanije. Nico gituma abo bantu bari bari ku ruhande rw'intumwa bazohabwa ingero ikomeye cyane ku ruhande hariya, ku rundi ruhande hariya mu kugaragara k'umwami. Nuko rero abagerageje gutwara ikibanza, abo bantu b'Imana, ab'Imana yarungitse muri ico gihe, bisanze bari hanze, bari nyuma y'ikibanza, kuko bagerageje iki? Bagerageje gutwara ikibanza c'abandi. Murabona? Nuko rero ni vyiza twebwe kuzirikana tukamenya ikibanza cacu, kandi tukanamenya n'ikibanza c'abandi, kugira ngo ntidutware ikibanza c'abandi, ahubwo twishire mu ruhande kugira ngo tube turi mu kibanza ciza, kugira ngo dukore ibintu byose bitegerezwa gukorwa kubw'inyungu y'ihanga ry'Imana ryose, kubw'inyungu y'integura umugambi w'Imana wose, kubw'inyungu y'igikorwa Imana ifise gukora mu munsi ku munsi umuntu abayeko. Iryo ni ihigwe umuntu gushobora kubona isaha ariko arabako. Murabona? Ni ihigwe kubona integura umugambi Imana ifise. Iryo ni ihigwe kubona ubutumwa bugenewe igihe umuntu yemerewe kubamwo, hamwe n'urutonde
bw'ukuntu ubwo butumwa buza buvuye ku Mana, kuko Imana irafise urutonde buri gihe. Imana ntiyigera isimba urutonde rwayo. Murabyumva? Ni iby'ingirakamaro cyane. Zino mpanuro turiko turahabwa na William zirakomeye cyane ko twomenya tukazirikana ubutumwa hamwe n'urutonde ubwo butumwa buzamwo, ahubwo tukaja ku ruhande tugashigikira ubwo butumwa. Murabe nk'akarorero ku rupapuro rwa 20 muri iki gitabo nyene nariko ndahasoma. Aha haratubwira ku rupapuro rwa 27 yariko aravuga ku rupapuro rwa 27 mu butumwa bwitwa ngo ku mababa y'inoma yera. Yaravuze ngo aho turahasanga ikintu dutegereza gutahura, dutegereza kubona. Mwebwe mutegereza gutahura yuko iyo abavugishwa n'Imana bavuze, rimwe na rimwe barashobora kuba bariko baravuga ibintu mwe mushobora kwiyumvira yuko bariko barivuga. Aha hantu nahi nahasomeye abavukanyi, ndibaza yuko hari kuw'Imana niho nahasoma ko bo bariko barivuga, ariko yamara wewe utegereza gutahura yuko uri karavuga biciye muri bo ari mpwemu w'Imana, kandi mpwemu w'Imana arashobora kuba ari karavuga akavuga yuko azokora ibi na biriya, yuko agakora ibi na biriya, hanyuma ugashobora kubona yuko uwo muntu, uwo mubiri w'inyama, uwo yavugiye mw'ivyo upfuye, ntakora ivyo bintu biciye mw'uwo mubiri w'inyama. Wewe uravuga uti ariko yari yavuze ko azokora ibintu runaka, ariko ntiyashoboye kubikora. Ariko wewe utegerezwa gutahura yuko Bibiliya ivuga yuko abantu b'Imana, abera b'Imana aribo bavugishwa n'Imana, bavuga bahumekewe na mpwemu wa Kristo. Kubw'ivyo rero uwavuze yuko azokora arakora ivyo yavuze. Kubw'ivyo rero si umuntu yavuze yuko azokora ibi na biriya, n'Imana biciye mu mubiri w'umuntu, biciye muri uwo mugabo, biciye muri uwo muntu. Iyo hageze igihe rero co gushitsa, co gukora ivyo yavuze, arabikora nubwo vyoba ngombwa, nubwo uwo mubiri w'inyama, nubwo atoba afise, munyihanganire, nubwo atoba afise uwo mubiri w'inyama uwo yabivugiyemwo, we rero azogira uwundi mubiri w'inyama uwo azobikoreramwo. Vyose bivana n'ivyo yateguye ko azokoresha uwo mubiri w'inyama, hamwe n'ivyo yategekanije, yateguye yuko azokoresha uwundi mubiri w'inyama. Ariko ko azobivuga biciye muri uwo mubiri w'inyama afise muri kubu, kugira ngo abikore biciye mu wundi mubiri w'inyama uwo azogira hanyuma. Nk'akarorero, igihe Dawidi yavuga ati batabagoye amaboko yanje n'amaguru yanje, shobora guharura amagufa yanje yose, mwe murabibona mw'Izaburi ya 22:16. Aha abandanya avuga ati buri muntu wese yoshobora kwiyumvira canke akizera yuko yari karivuga, ariko kumbure yari karaca mu gufyondwa gukomeye cane, yari karaca mu gihe c'urugamba, kugeza ubwo yumvise aremvye cane, adendebukiwe kugeza ubwo bashobora guharura amagufa yiwe. Ariko yari karavuga ari muri mpwemu wa Kristo, yari karavugishwa, kandi mpwemu yari iri muri bo. Biravuga yuko yavuga yatagura imibabaro Kristo azocamwo,
hamwe n'ubwiza ubwiza bwari kuzoza nyuma y'iyo mibabaro. Nuko rero turabona yuko yari mpwemu wa Kristo muri bo, ni nako kandi biri no mu bihe byose. Cyo gituma wewe ubona yuko biciye muri Eliya wa kane, Eliya wa kane yaravuze ati ntiwongere canke ugabanye ku vy'ikaseti ivuga, uvuge ivy'ikaseti ivuga, kuko si jewe mba ndiko ndavuga ariko niwe. Kandi nubwo Eliya wa kane yabivuze, ibi ni ibintu yari yavuze yuko tuzogira ihema, yuko imbere gato hazohishurwa kino kimatanije c'indwi. N'ibi bintu byose bari biteze ko we azovuga ku mituragaro, ariko murabe ntiyigeze abikora. Nuko rero umuntu aravuga ati ni vyiza, yavuze yuko azokora ivyo ariko ategerezwa kuzuka. Ivyo nivyo abavukanyi umugwi wo kwa Branham nivyo bavuga, atategerezwa kuzuka. Nubu hari abantu bizera yuko Branham ategerezwa kuzuka kugira ngo ashitse ivyo byose yavuze yuko azokora atakoze. Natwe nyene nanje nyene nivyo vyari vyambaye ko kumbure na bamwe muri mwebwe twiyumvira yuko na William nawe nyene ategerezwa kuzuka kugira ngo ashitse ibi byose yavuze yuko azokora muri rino yerekwa ry'ihema, igihe rizoba ririko rirakora, hamwe n'ibitangaza n'utwumiza, ndetse n'ibintu we yari yavuze yuko azokora nk'intumwa ya nyuma. Ni intumwa ya nyuma, niwe azobikora, ni intumwa ya nyuma. Nuko rero twe twaravuga ati ni uwa nyuma rero, kandi niwe ategerezwa kuzuka kugira ngo akore ivyo kuko yarabivuze. Ariko mwiyumvire namwe, Imana William ngaho aravuga mw'ubutumwa yari yatubwiye kandi yari yatweretse muvukanyi William ngaho ko igihe ariko avugira mu gikoresho yuko azokora ibintu runaka ntabikore, nuko iyo hageze igihe co kubikora, we arafise igikoresho. Nubwo ico gikoresho yabivugiyemwo, yavuze ngo nubwo coba capfuye, wewe ageze igihe co kubikora aragira uwundi mubiri w'inyama wo kubikoreramwo. Uko niko rero hashitswa ijambo. Natwe rero yari yabitubwiye muri buno butumwa. Ese Imana yobahezagira, kandi ese Imana yoduha ubwenge kugira ngo dutahure bino bintu byose twabwiwe na marayika w'Umwami Yesu Kristo, kundwa umuvukanyi wacu William Soto Santiago.